Mu minsi iheze narababwiye umunyagihugu yitwa Domitien Ndayizeye, umusore akiri muto yishwe yagandaguwe mu ntara ya Kayanza azira ubutare. Maze kubaha ibiganiro bibiri narabiciye hirya no hino ndababwira ko ari intambara y'ubutare iriko iraba muri komine Kabarore, aho ibihangange biriko bipiganira kwimba ubutare nyuma yo kwegeza kure uwahora abwimbaho yitwa Visenti. Ibi narabivuze, narababwiye ko hariho abari kw'isonga mu bihangange biriko birimba ubutare mu Kayanza, uwitwa Mayondori hamwe na Amstel. Aba rero bafise imigwi ibimbira ubutare. Naragarutse ku mbonerakure ifise umupolisi ayicunga. Aha nariko ndavuga igandagurwa ry'uwitwa Domitien Ndayizeye, umunyagihugu yari afise imyaka mikeya 22 gusa y'amavuko, yishwe azira ubusa. Baca bamwagiriza ko yari yivye ubutare, ibitari vyo kuko batigeze berekana itonga. Ariko narababwiye ko ari intambara y'ubutare. Uyu munsi nari ngarutse kugira ngo ndababwire vyinshi ku biriko birakogwa kugira ngo bakomeze kwica n'abandi. Ntabatindiye, uyu n'umugambi wateguwe n'abegeje kure Vincent Ndagijimana, umushingamateka, ubu babarizwa mu n'amashingamateka. Bino bintu vy'ubutare vyatanguye Vincent Ndagijimana yarigaruriye mu Kayanza muri komine Kabarore. Ahamba niko ndavuga mu ndinganizo ya kera, ubu vyaranahindutse mugabo n'ubu mushamuhumba. Mu nyuma yaho narabahaye ikiganiro kirenga kimwe ndababwira ibijanye n'ukuntu ibi bihangange vyigiriye inama yo gufata umuhungu wa Daniel Geraze Ndabirabe bamugira umukuru w'ishirahamwe ryabo kugira ngo bakomeze kwimbira ubutare atacamira. Ahari muri cya gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaramaze gufata amasezerano y'abantu bose bimba ubutare ayagira zero, atangira kubwiyimbira wenyene avuga ati ngomba ndabwimbe bugirira akamaro igihugu. Muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza hoho ntiharimwo, kuko n'ubu ibi bihangangire babwiye nivyo vyimbira ubutare ku ruhande rwabo, ibinyuranye cane n'imvugo y'umukuru w'igihugu. Aha rero nta n'ibindi vyinshi nokwirwa ndababwira, muca mwumva ko icatumye baguma bimba ubutare mu Kayanza ari uko bafashe umuhungu wa Daniel Geraze Ndabirabe bakamugira umukuru w'ishirahamwe ryabo, kugira ngo ko bazi yuko Ndayishimiye atokoka Ndabirabe. Kumbure baravuganye ati nawe uzojya hajya impene irisha iziritse, natwe reka tugende hariya mu Songati n'ahandi, I don't know, sinzi uko babivuganye mugabo nuko vyagenze. Mu Kayanza no mu butare burimbwa ukuri kwamye, bwimbwa na Mayondori na Amstel, bese abe baramutaramuye. Mu byo nabateguriye umunsi rero ni ikiganiro kirimo ibice bibiri, turabire hamwe ukuntu bateguye kwica abayoboka Ndagijimana kugira ngo bakomeze kwimba ubutare atacamira bonyene gusa. Ibi vyose biri muri kino kiganiro ca mbere, nzobandanya n'igice ca kabiri. Reka rero munkundire dutangire n'igice ca mbere twumviriza amajwi y'umugambi wo gutangira kugandagura abanywanyi bose canke abayoboka uwo mushingamateka Vincent Ndagijimana. Hano turabasangiza amajwi y'umwe n'uyu mubona ni imbonerakure yitwa Ndurenga Deo. Muze mwiriwe neza, mwiriwe amahoro, turaho. Ego hewe, by'ukuri nta kuntu mwokora umuti akubita robingi impaka abahungu bazagendera na Visenti baza gutera akajagari, umuntu kwera akabafata. Erega bafunze habiri cyangwa batatu, urya umugabo Shimi n'uyu Giru na Saro ndazi ibyo bafashe, nta bandi bantu bagisigaranye namba. Kurumva ntago bishoboka ko abantu bazagendana n'abantu, kuko bagiye hose na kajagari baba bagiye guteza.
ibi vyo kuza mworosha yasaba umuntu abanza habure kandi mace bakiye umupira bisango basumagiza umuntu bwa mbere kugira ibitego vyinjira ubwa mbere na mbere n'abantu rero ukumubona baguma baza batera akavuyo rabeje ubundi ukuntu bateje akavuyo kumwogere bakahakwa kuhantsinda hari jeho navuga ati dutere intambara tuvurugutane twinikane mu mazi no kurasa bashake barase hejuru duce tunyarutsa rero tureko dosiye zabo zitihuta nako twabayise bakagenda n'uyu munsi urabona ko basubiriye kandi urumva bafise akagwi aba bantu bakeneye kuronderwa je niko ndavyumva ko bitaro bwingi kabisa bakaronderwa bagatuma bahunga bagatuma barara mu kigunda n'inshuro na zibiri bafashwe naho bagatuma barara mu gashona kabiri kuko ejo azosubira guhamagara abandi kitujana avateshwe ishusho nayo kanaka yabonye shwi ku buryo yizana ari umwe nawe yizanye ari umwe ntivyokunda je niko ndacyumva kuko umuntu agumye murekuko aza atera akavuyo aca agenda yozobona ko mengo aranyaye gose naramutse nditegura nje gusenga rero kuvyiga ibi ntitwobigumako kuko abagiye kabarore umuntu abitondesheje akabisembereza nk'uko mengo nishakoshi umuntu atwaye babona ko mengo nta kibivara bisaba tubavire hasi hakiri kare abantu umuntu abanze bahahamure kuko ahateguwe akavuyo hose uyu Salvatore uyu Shime uyu ntuzenyera Juvenal mwene Rutabana uyu ntuzenyera uyu Giru akaho kitwa Mugote akaho kitwa Sabimana ko bita zitanu abo nibo barongoye akavuyo n'umuhungu yitwa Tafuna yaza rero ko umuntu bateye akavuyo tukabona aho bateye akavuyo twe tubanze dutegura imbere hama nakwe dutera kandi bibaye ngombwa n'amasasa avuge harasaba iwacu biboneke neza ko ari intambara bashoje ndazi bizoca bihera umuntu abafata bahati igiti no gufungwa bafungwe cyangwa umuntu abanze yomuka amare nk'indwi yose mu gasozi ayerera tutabigenje uko ndabavyije ukuri tuzama mu ngorane nizere ko mwavyumvise ati ni kubarasa dutegura abapolisi babarase bajya abantu bamwe tubafunge abandi tubangase iyi niyo nteguro yateguwe n'abakozi izi mbonerakure zikorera abagwizatunga babiri Mayondori na Amstel mu ntumbero yo gufuta canke gukura ku rubuga abayoboke canke abakozi abahoze bakorera uyu Ndagijimana Vincent ubu abarizwa mu namashinga amateka umwe yaraye yishwe ibi vyavuzwe imbere yuko bica uyu yishwe twababwiye Domitiano Ndayizeye umusore w'imyaka 22 yishwe azira ko bamwagiriza ngo yari yivye ubutare ikinyoma kubera ko ntivyigeze bigaragara nta tonga berekanye ahubwo yaragiye kugara amazi ntawuzi ko nayo mazi atari bo bari bayuguruye kugira ngo agende kuyugara baca bamurasa ntawuzi ko atari umugambi baramubwiriye yaragiye kugara ayo mazi rero hejuru hanyuma umva ko bariko barimba amazi bariko barimba ubutare mu indani bari mu kuzimu amazi abateye agiye kuyugara baca baramurasa ngo yari yivye ubutare itonga ntigeze riboneka no kuri nivyari vyarateguwe rero ibi ni ivyemezo bikwiye neza reka twihuta ariko umwe mu bahoze bapfunganywe na Vesa Ndagijimana yararekuwe ariko yaje yari Amavubi yaje gutoteza abayoboke ba Vesa Ndagijimana nyuma yaho ahisemwo kwifatanya n'abo ariko barimba ubutare
mu kibanza ca Vesa, ibi bihangange nababwiye bibiri ubu barakorana nyuma yo gufungurwa, niba ari kw'isonga mu bagomba guhonyora canke kumara abayoboke ba Ndagijimana. Muri kino kiganiro kandi nshaka tubandanye tunabereka ukuntu bino bintu babiteguye intambwe ku yindi. Ndanababaza ikibazo kimwe, ni kubera iki abishe Domisiano, ego hariho abafungiwe mu iperereza, hariho abafungiwe mu iperereza bamanukanye gufunga, mugabo abamurashe uyu mukuru w'imbonerakure, iyi mbonerakure hamwe n'umupolisi yamurashe, aba ntibafashwe, ntibigeze bafungwa, n'ubu baridegemvya. Mugabo hariho abaciye bafatwa bajanwa gufungwa, abo bafashwe bajanwa gufungwa, wibaza ko ari bande? Ko wumva abamurashe bobo n'ubu bacidegembya. Ibi navyo nyene biri mu vyo naguteguriye. Ndakwibutse ko kino kiganiro kirimo ibice bibiri. Iki ni igice ca mbere, reka tubandanye. Reka rero tubanze twihute ku bantu mutakurikiye ibiganiro byose. Umunyagihugu Domitien yarashwe itariki 5 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Yari afite imyaka 22 y'amavuko, yari akiri mutoya. Yarashwe n'umupolisi yitwa Bimenyimana Abbas, asanzwe agendanira imbonerakure twababwiye yitwa Abel Ahishakiye. Yamurashe amwagiriza ko yari yivye ubutare, ko bari bamwiketse ko yivye ubutare batamusanganye. Inyuma y'aho abanyagihugu bamaze kubona arashwe barababaye, baca bahagarika akazi, baca biruka kuri wa mupolisi baramufata, aragerageza kwiruka aragwa hasi aranakomereka mu mutwe, baramufata baramuzana yavundagaye, bamushira ngaho ati nawe rero ubu tugomba tukwereke. Sinzi kumubona ku mafoto ukuntu ameze, ifoto yaciye muganga wayibonye. Aho hose ni nyuma yo gushaka kugandagura umunyagihugu murambabarira. Hanyuma abanyagihugu nabo bashobora babara ko ari mu butare, bavuga ati babitanwa n'abapira, bagomba kwihanira ngo bamwice. Ariko iyi mbonerakure nkuru y'uwo mupolisi mukoresha, reka ndabivuge gutya, yaciye telefone abandi bapolisi benshi baca baraza. Bageze hano basanga wa mupolisi ntihari n'abanyagihugu. Abapolisi baca barashwiragiza bose, abantu baca barashwiragira, hanyuma babona kurikipira wa mupolisi baramutwara. Abanyagihugu bari bashavuye bagomba kwihanira, ariko kaciye kaba akamizwe n'ingoma kuva uwo munsi. Abanyagihugu ati twebwe ntituzongera kwimba ubutare tutarose ubutungane ku wacu yishwe, kandi n'akazi turagahagaritse. Ikindi nacyo ntituzomuhamba tutabonye uyu mupolisi n'uyu imbonerakure Abel bahanwe. Ndakurahiye gushika isaha umupolisi aridegembya, imbonerakure iridegembya, na wa wundi yapfa baramuhambye. Kubera iki? Itegeko, amategeko yavuye hejuru ahantu hatazwi, bavuze ngo umuhambe, baca baramuhamba. Gushika isaha agapfuye kabazwa ivu, yaramaze guhambwa, kandi baracari ngaho baridegembya. Rero twihute. Reka ndabibutse kandi yuko uyu munyagihugu yashinguwe kw'igenekerezo ry'icenda ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Hariho abanyagihugu 3 bafashwe bafungiwe mw'iperereza. Abanyagihugu ati ni kubera iki hatapfunzwe aba bagize uruhara mu kwica uyu Ndayizeye Domisiano, ariko bakaza gufunga abandi bantu ego badasanzwe mu by'ubutane nabo nyene, mugabo bakaza kubapfunga babagiriza uru rupfu aho kubanza gufunga abamwishe. Mu bantu bapfunzwe ni uwitwa Ndurenga Deo, uwitwa Ndikumana Eric, n'uwundi yitwa Bambanze Jeremy. Bose bari basanzwe bavuga ngaha nyene ikabarore. Ubu bafungiye ku cicaro c'iperereza i Bujumbura, baravugwa cane mu vyo kwimba ubutare. Mugabo mu vy'ukuri ntituko turasha urubanza, mugabo murumva ko abamwishe aba babiri sibo bafashwe, sibo bafunzwe. Ntawuzi ko hari umugambi wo kwevya amatohoza, canke ntawuzi ko kumbure nabo bari hafi ya Vesa Ndagijimana
muri wa mugambi nyine wo kugomba kubafunga bose uje kubegeza kure baba barateguye. Reka twihute tubandanirize ku bijanye n'ukuri mwahishwe ku bijanye n'iyi ntambara y'ubutare. Hano turamaze gushikiriza ivyo twise intambara y'ubutare, aho twagarutse kenshi ku manyanga aranga iki gisata, harimwo abategetsi bo hejuru muri leta nk'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geraze Ndabirabe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi arabivugwamo Evariste Ndayishimiye, kuko Evariste Ndayishimiye igisata c'ubutare yacifatiye mu ntoki kandi hariko arabikorera ahandi ariko arabikora neza. Mugabo ngaha mu Kayanza muri Kabarore ni kubera iki hoho yaretse baguma biyimbira ubutare? Ikindi bavuga kuri Ndabirabe ni kubera ko umuhungu wiwe ariwe bahisemo kugira umukuru w'ishirahamwe ry'ababimvyi b'ubutare babiri, abagwizatunga. Mvuze ngo ababimvyi b'ubutare si abantu basanzwe. Amusteri n'umugwizatunga akomeye cane mu Burundi, Mayondori n'umugwizatunga akomeye cane gose. Aba nibo bantu ubu n'isaha bimba ubutare bonyene mu gihugu c'u Burundi. Ahandi hose Evariste Ndayishimiye yarifatiye igisata mu ntoke, mugabo hano mu Kayanza subutu. Niyo mpamvu twamushizemo nawe mu manyanga y'ubutare ngaha mu Kayanza, kubera yuko abishatse niwe bavuga ati hagarika, naho nyene bimbe babushira mu kigega ca leta kurya n'ahandi babwimba. Nubwo turonka ibice bikeya mu by'ukuri ku butare bwimbwa bugashoka, mugabo ntacyo ntibingana n'aha ataco tuzobona cyavuyeyo. Twarerekanye ukuntu baciye vy'imyaka myinshi ico gisata carigaruriwe n'ibihangange nka Reveriye Hategekimana batazira Amusteri n'uyu Uwiragiye François batazira Mayondori, bafatikanije na Vincent Ndagijimana. Ubu Ndagijimana wewe asanzwe abarizwa mu n'amashingamateka. Ibi twarabivuze sinobigarukako kuko muri wakora nababwiye ko hariho imodokari yaswe ayakirwa mu n'amashingamateka. Ibi sinobigarukako muri uwo mwanya kuko vyoba birebire cane gose. Ikindi ntokwibagira kubabwira nuko burya Vincent Ndagijimana asanzwe avuka ahanyene muri komine Kabarore. Ubu vyarahindaguritse mugabo ni muri komine Kabarore nca muhumva. Ivyo rero babikora babicishije mw'ishirahamwe aba Mayondori na Amusteri babikora bicishije mw'ishirahamwe ryimba ubutare bita Komebu Comptoir Minière du Burundi. Vesa yarigeze kuba akomeye cane, ni nawe yicaga akiza ngaha mu Kayanza mu butungane mu ntwaro hose niwe yishikirayo. Ni ukuvuga ngo Vesa agombye kukwica yarakwica, agombye gukiza yakiza. Muravyibuka umupfasoni Arira umukuru w'igihugu avuga ukuntu umugabo wiwe aguye mu mpimba kubera Vincent Ndagijimana yabonye ubutare mw'itongo ryabo, yemera kumuheza mu gasho no ahuko iryo tongo ry'ubutare atagimba, bagimba ari mu gasho kubera ko bamuhaye amafaranga makeya akayanka. Murumva akarenganyo kari mu Burundi. Ibi rero n'ubu birabandanya. Muti rero Mayondori, Amusteri na Vincent Ndagijimana batandukanye gute? Twarigeze gukora ikiganiro tugishira ku Rugendo News tuvuga ukuntu Vincent Ndagijimana yapfunzwe apfuye amafaranga ashika imiliyaridi 50 z'amarundi nabo bakorana mu vyo kwimba ubutare. Inkuru irambuye mwoja kwiraba ku Rugendo News mukayisangaho, ariko mwumve ko izi miliyaridi 50 amafaranga y'amarundi zamupfunze zikamushikana mu mpimba. Ikibazo caragiye kiragira no mu biro by'umukuru w'igihugu gushika naho umukuru w'igihugu wenyene yifatira kino kibazo mu ntoke, hanyuma ahitamwo gufungura Vincent Ndagijimana. Ndagijimana yemeye yuko agiye gukorana n'umukuru w'igihugu. Ibi rero vyarabaje Mayondori, bibabaza Amusteri, kubera yuko bari bazi ko hamwe Vincent Ndagijimana yokorana n'umukuru w'igihugu mu vyo kwimba ubutare, amabanga yabo ubusaba ha leta bagatwara amafaranga menshi bizoca bimenyekana.
burya no kuba Vincent Ndagijimana ari mu nama nshingamateka binezereje bano bantu. Kw'igenekerezo rya 26 ukwezi kwa gatanu 2025 niho Ndagijimana yafungwa hasigaye iminsi mikeya cane kugira ngo yinjiye mu nama nshingamateka. Mbere abatari bakeya bari bazi ko azoja kurwa ku rutonde, mugabo umukuru w'igihugu yarahabaye aruhuka ashitse mu nama nshingamateka, n'ubu niyo avyagiye, ni honorable umunyacyubahiro yibereye mu nama nshingamateka. Ibi rero birababaza abagabo babiri basigaye, Mayondori na Amstel. Reka twihute tunerekeza ku musozo w'igice ca mbere, hanyuma nzoca ndabaha igice ca kabiri ejo. Nk'uko rero narimejeje kubivuga, nyuma yaho umushingamateka Vincent Ndagijimana amaze kubera umushingamateka, aba bahoze bakorana ntibavyoroheje kuko baramugenze ko gushika naho bigira umugambi wo kumwaka ubutunzi afise, basanga bimwe ntibishoboka, mugabo hari ivyo bashoboye kumwaka. Nk'akarorero, kw'igenekerezo rya 27 ukwezi kw'icumi umwaka w'2025, ni uwo mwaka uheze, baramwambuye imodokari yari afise, bayimwambura mu nama nshingamateka, barayimwatse gushika naho umushingamateka ataha n'amaguru, bayimwakira harya itegeko ritanzwe n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerazi Ndabirabe, ata rubanza rubaye, barayimwambuye barayitwara, ataha n'amaguru. Aho vyari birangiye ko Amstel na Mayondori bikurako burundu Vincent Ndagijimana, kuko gushika ubu yarakumiriwe bidasanzwe muri bimwe vy'ubutare. Ubu mbere ntanahonyora, ubu ibintu vy'ubutare ntakibirimwo, ahubwo haca hatangura uruhigi rwo kurondera abayoboke biwe canke abahora bamukorera muri kino gikorwa co kwimba ubutare. Bano bagabo ntibabikoze mu buryo bworoshe, kuko baciye baraba iyi mbonerakure Abeli yari isanzwe yegereye Vincent, baca bayigira umukuru, baca bamuhereza imodokari Hilux double cabine, baca bamuhereza n'abapolisi bamugendanira, baca baja n'inama yuko abahora bayoboka Vincent bazoza barakuramo kamwe kamwe, babafunga, babica, babangaza. Ivyo mwavyumvise mu ma audio, sindinda kubisubiramwo. Murazi ko twe tubaha amakuru tukabahana n'ibimenyetso, haba ngaha kuri Senere Nyankamugayo, haba ku Rugendo News, tubaha amakuru tukabahana n'ibimenyetso. Baciye bigira inama yo kwangaza abayoboka Ndagijimana Vincent. Muri kino gikorwa rero turiko turababwira, niho bano bagwizatunga bigiriye inama yo kwiyegereza umwe mu bahoze bapfunganwe na Vincent Dewo Ndurenga, bari kumwe muri ino shirahamwe muri sosiyete ya Komebu. Amaze gutaha yarabemereye ko bazokorana, hanyuma bamusaba ko yoca aza arabereka umwe ku wundi mu bakorana na Vincent. Ibyo yarabikoze, hanyuma uwo Ndurenga Dewo yarakoze birashimwa, gushika uyu munsi niwe ariko arakora ibintu ibibi vyose, afasha bano bagwizatunga bariko bimba ubutare. Ubu abayoboka abantu bayoboka Vincent hasigaye imwe n'ikimpanyu. Murabona ko nk'uyu musore, umusore akiri mutoya, nabo bamwishe, kandi iyo tuza kubihora kumbureshe ntibimenyekane n'abandi bobishe, mugabo ndazi ko ibuye riserutse ritabarishije isuka. Twebwe burya iyo dushira amakuru nk'aya hanze, nta rwanko ruba rurimo, tuba turiko dukingira abasigaye. Ego uwapfuye yarapfuye, mugabo abandi basigaye ntibaze kwicwa bazira yuko bari bayoboka Vincent Ndagijimana, kuko bari ku kazi yego n'abayoboke biwe, mugabo kandi ubu baramwirukanye, mugabo nyine ntibashaka ko umuntu wese yari ayoboka Vincent, usibye ubu yemeye kubakorera kugira ngo abashikane kw'abo bantu bose. Abandi bose barabegejeyo, abandi nabo bavuze ko ari kubica, abandi bakabangaza. Niko mubona ko niho mpamvu hariho abariko baricwa. Rero hano turatangura, reka twerekeze ku musozo. Rero
igihe Vincent Ndagijimana yari akomeye muri sosiyete bita Komebu, niwe yafata ijambo rya nyuma. Yari ajejwe ikintu bita operation, yari chef operateur, niwe yaraba vyose. No kuvuga muri ico gihe yapfungisha uwo ashatse agafungura uwo ashatse. Yaciye atangiza umugambi wo gushaka kugurira amatongo abanyagihugu bose begereye aho bimba ubutare. Uwase yarari kunyaga, wemeye akakureka. Hari umupfakazi yaririye umukuru w'igihugu, navuze mu ntango, Muramba si umupfakazi. Ndamufashe nk'umupfakazi kubera yuko umugabo we yarafunzwe, bari mu bohero. Ndamufashe nk'uko umugabo atarahari, n'umugabo yarira umugabo wiwe yari mu bohero, avuga ati baramfungiye umugabo, ati bamuziza ubutare. Yarabisobanuye imbere y'umukuru w'igihugu. Narabasangije ibiganiro, ni video yatembereye ahantu henshi. Ariko ibi byose nubwo Vincent yamaze gufata ingingo yo kumunyaga itongo ryiwe, ntivyabujije ko afungwa, aguma mu gasho. Uwo mugabo nawe mvuga yapfunzwe muri ico gihe s'uwundi ni Ndurenga Deo, kandi nabo bakorana muri Komebu. Yamwagiriza kwiba ubutare hari mu mwaka w'ibihumbi 2021. Ibi mu nkundire kubera ko umwanya wawe muremure, tuzoce tubiraba mu gice c'inyuma. Ni igice kizoba kirimwo ibintu vyinshi bizorangiza birangiza kino kiganiro n'abateguriye mu gice kirimo ibice bibiri. Nshimire kandi amatohoza ya Organisation King Umurundi Freedom, badufashije kumenya amakuru ku bijanye n'ubu bunyonyezi buriko burakogwa, amanyanga ariko arakogwa, umugambi wo kwica abayoboke ba Vincent Ndagijimana mu bijanye n'iyi ntambara y'ubutare iriko ibera muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza mu ndinganizo ya kera. Reka ndabashimire rero, ndabakengurukira inshuti zanje. Kino cari igice ca mbere, ejo igice ca kabiri. Murakoze.